ibintu umushikiranganje w'amagara abantu yashikirije nukuri kwigendera kuko shamwe rikome rimaze imyaka myinshi cyane ribikoreramwo n'ukwiba byagomba kwibwa kuko uravye ingene byakozwe kuko uyu mugambi ntucagura umworo n'umukene ubarihira bose cyo kimwe urumva ko ivyo bintu bidashoboka abavyeyi bose bibungenze bose apfa kuja mu bitaro vya leta canke bishigiwe na leta bose baca baja muri uyo mugambi mu bisanzwe agomba kuba umugambi w'abakene gusa waboro mugasi ko bimeze igihugu cibwa mu buryo bwinshi mu bisanzwe kiribwa mu byo byo kuduza amafacture canke kugira amafacture fictive donc amafacture atabaho ibitaro bikaza kurihisha ibintu bitigeze bitanga ivyo rero bimaze imyaka irenga 10 dusemerera mu bisanzwe abashikiranganje bagiye baratwara ubushikiranganji bw'amagara y'abantu nabone bakwiye kubibazwa kuko twaguma tuvyandika tubivuga mugo nta muntu mwigeze ajerondera kubitahura no kuvyumva kandi kindi naco mutari muzi ibitaro byose bigira uko bivyumva sinzi ko ivyo mwari mubizi ugaje usanga uko babigira muri presse legence ko babigira muri polyclinique siko babigira muri wakare ugaje usanga umuntu akora ivyo agomba twe twaragiye kugira amasuzumwa no mu bitaro dusanga ibitaro byose bikora ivyo vyishakiye tubona ko hakwiye ingingo zitatu zihuta ingingo ya mbere nuko bahaba amasuzumwa yigenga yo kwerekana neza ibintu byatangwe n'ibitatangwe mbwa navyo biragoye none ko ivyo bitaro nyene ari byo bigerewe mu mafacture bikavuga abo byavuye gira kabiri kikuye kuba nuko bakwiye guca bagira amakategori y'abantu bafashwa bavuzwa hakaba urugero rwa mbere urugero rwa kabiri urugero rwa gatatu ubushikiranganje bwoshiraho amakritere bavyubikanye na leta icya gatatu rero natwe tubona nuko yoca agira urwandiko ahereza leta akerekana ibibazo byose birimo akaca ayiha de proposition leta nayo n'amashiranganje gacikorana igafata ingingo ikwiye niya byaba ngombwa zoturondere tumubwire ko twaragiye mu izo programme turazibona ingene zikogwa tumubwire ingene yo bikora